Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ijambo ryiwe ryari ririndiriwe n'abarundi batari bake harimwo n'abahunze igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye yameze nk'uwitiranya impunzi n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi, ahandi akazigereranya n'abakorera ku mabwire y'abakoroni. Ayo majambo akayavanga n'ayo gusaba izo mpunzi gutaha. Iryo jambo ryiwe none ryahawe insiguro nyabaki ku bijanye no gutaha kw'impunzi. Ibisabwa kugira impunzi zisubire mu Burundi vyoba bikwiye. Bamwe mu mpunzi barafise inyishu z'ivyo bibazo nk'uko mugira mu bikurikire mu kigabane kw'isoko cyo kuri uwa 20 ruheshi mu 2020. Emile Nibasumba nije ndiko ndakibashikiriza, ndabahaye ikaze. Jewe Ndayishimiye Barisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ahejeje kurahira kuri uwa 4, umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yasa n'ugereranya impunzi n'abagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza mu 2015. Kubwiwe bamwe mu barundi bibaza ko ubwigenge bwo guserura ivyiyumviro bisigura kuja mu mashirahamwe yigenga canke kuja mu mabarabara kugira imyiyerekano. Hariho abarundi bacibaza ko kugira ijambo ari ukuja mu kiguri mu gihari canke kuja kugumuka mu mabarabara. Ivyo bavyita kwiha ijambo, kandi mu migenzo y'ikirundi kirazira. Mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo. Mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo, bakaganira ijambo rikaba umunoni. Evariste Ndayishimiye yaciye asa n'ugereranya impunzi n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Hari n'abandi barundi bitwaza ngo nukurondera ijambo n'igihagararo, ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba baca bihindura iwabo babatumye. Abo bose twaramaze kubabona. Impunzi zimwe zimwe zaragize ico zivuze kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu mushasha. Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance yabajije izo mpunzi ko iryo jambo rishobora gutuma zitahuka mu gihugu. Nabanze afungure imfungwa zifungiwe ubusa, hama arabe uburyo impunzi zishobora gutaha. Inzu abahunze ntizikihari, umugambwe wabo akomokamwo barihagiye imitungo y'abahunze, nabanza yisubizeho ahamabwira abahunze batahe basanga imitungo yabo, inzu zabo, amatongo yabo, ivyo barimye bihari. N'akandi karorero, abandi barataha bakabararako, barabamenagurira ko inzugi. Haracyari ubwicanyi, haracyari umutekano muke. Iyo avuga ati abahunze bose tugiye kugira integuro ko nyine bazotahuka kugira baze bubake igihugu cabo, akavuga ati tugiye gufata abagiye baratoteza abandi canke abitwe ko imbonera kure, ati ubwa mbere kwanza uwo mugu banze ufutwe. Nukuri bitari kunezera abantu benshi, nukuri sinobesha ngo hari cizere navuga yuko iryo jambo yuko kuvuga yuko impunzi ngo zitahuke. Oya, namwe uba wishoye kuri songoye. Kwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha Evariste Ndayishimiye igihe cyo kwimikwa, nkanje nk'impunzi n'iryampumuje na gato, kuko ivyo avuga numva bifite n'isano n'ivya Petero Nkurunziza yasubiriye. Ijambo ritarimo kuganira n'abanyepolitike bari mu buhungiro numva atagishasha, ntiryotuma mpunguka, kuko itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'uburira bandanye. Abarundi turarusha, atari twebwe impunzi gusa, ariko n'abari mu gihugu bwabo nabo bararusha. Kuri ubwo amajambo ntayo tugikeneye. Icyo dukeneye ni ibikorwa. Nabanze yakibigwanisha imbonera kure, yirukane zijya ntera hamwe, arekura abafungwa, amaradiyo yaturiwe asubire yugurugwe, akore ku mugaragaro. Ico conyine cotuma mpunguka. Frederic Bamvuga inyumvira
yararongoye umugwi w'igihugu wari ujejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu buzima bw'igihugu n'iterambere nyezina. Hari hahejeje gusinywa amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kubwiwe ibihe biratandukanye. Ubu rero aho bidasa n'ibyo bihe nuko uyu munsi nta masezerano yabaye. Kandi abarundi bahunze icyo bahunze nticaheze, bahunze bijya by'ukuza baracakura n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro ryayakomokako. Uyu munsi rero umugambwe CNDD-FDD inzira wafashe usa n'uwisozereye mu kwanka amasezerano bakiha ibwirizwa nshingiro ryabo. Umunsi bashizeho inzego zabo zibwirizwa gukurikiza iryo bwirizwa nshingiro ry'iwabo, nuko vuga baramaze gusesa amasezerano y'Arusha. Niyo nzira rero bavuga bati twebwe inzira abarundi mwari mwarafashe turayanse, turiciriye gwacu natwe. Uri ikibazo twebwe natwe duca dukurikira iyo nyene canke tubandanye iki? Burya nico kibazo ahanini nyamukuru cyo tumara impunzi. Uyu munsi ntawavuga ngo zohunguka umutima uri munda kuko hoba habaye iki bitandukanye n'igihe bari bahunze. Nta kiraboneka, nta cabaye, abantu baracicwa barapfa nta kibuza. Rero nta kintu tubone ngo hari ikintu bavuga uti ndi acishimikije ndabona ko notera imbere nkafata umugambi wo gutaha, ntibishoboka. Frederic Bamvuginyumvira yo bavuga iki kubijanye n'ijambo ryashikirijwe na Evariste Ndayishimiye kuvyerekeye ugutahuka kw'impunzi? Umukuru w'igihugu abwira abandi barundi ngo ibipfamutima nta mutima bagifise, ati kandi ntitubakeneye ngaha. Bisa na wundi yavuga ati igihugu ni gito, abantu batahe nibagume iyo bagiye. Ariko burya bariko baramara abantu si bipfamutima, barya bariko baragira imanza za ngondagonde si bipfamutima. Iwe igipfamutima no kuvuga iki? Kubera ko ngo batembagaje ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Uwatembagaje ubutegetsi ninde? Nagira n'urya yagiye guca kuri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro akihagira ikiringo kitari kwe n'amategeko. Iyo ni coup d'etat. Ubu rero ibyo arimo aravuga ni ubutungane bwo watsinzwe nta butungane afise, nta jambo afise, nico bisigura. Twebwe twararyumvirije mugo nta bintu jewe numvise bishanyuye, novuga nti ibi bintu birandemesheje, no nezerwa no shira umutima mu nda, hanyuma nkimvira no gutaha. Ntavyo ndumva mugabo turarindiriye yuko ngira ngo twabona ibikorwa bitandukanye nayo majambo adahumuriza. Uwo mwihwezo wa Frederic Bamvuginyumvira yigeze kuba n'icegera cy'umukuru w'igihugu niho turangirije ko ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 20 ruheshi mu 2020. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko.